Twifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri utwuma amasaha ya mu gitondo. Turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 25 z'ukwa 10 2025. Birumvikana rero n'amakuru tugarutsemo ayo n'umutekano, politiki na diplomasi bakunzi ba TV Duniani Kote. Ariko uyu munsi ntago ndi kwikamera kuko kuri makamera hariho Bwana Karimba Aimable. Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha Moses, kandi igitondo cy'umugisha ku bakunzi ba TV Duniani Kote. Nongeye kubifuriza kumererwa neza, amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani impagarike n'ubugingo bigume ku bakunzi ba TV Duniani Kote. Yes, Bwana Karimba Aimable ati benshi mu gihugu cy'u Burundi General Neva akomeje kurusimbuka, abandi bati birimo birakorwa n'umugambi mukuru w'ingabo General de Prime Niyongabo, abandi bati nyamara CNDD FDD ntabwo ishaka uwitwa General Neva. Kugeza maginga ya turacyari mu rujijo kubw'amakuru arimo agenda tugeraho. Ngira ngo nibyo bintu tugiye kwa twinjiramo, uze kunyemera tuginjiremo mu buryo bwihuse cyane. Ikindi ariko bantu nasuza abantu badukurikira kugira ngo amakuru tuyinjiremo. Mbere na mbere ndabanza gusuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, abadukurikira bari mu majyepfo, mu majyaruguru. Ndasuza abari iburengerazuba, iburasirazuba, abari mu mujyi wa Kigali. Nongeye kubifuriza kumererwa neza. Hanze y'igihugu cy'u Rwanda ubwo mba nanyarukiye mu gihugu cy'u Burundi, abari muri korine zitandukanye, korine Munanira, korine Rushambiru, korine Gitagata, ndetse n'ahandi henshi hatandukanye mu mujyi wa Bujumbura, za Kibuye, za Kibitoki, mu bice bya za Ruyigi, hari hatandukanye. Twongeye kubifuriza kumererwa neza, kandi tubifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Abari mu gihugu cya Uganda, Kampala, mumeze mute? Twabashuje cyane rwose, sariyuti. Nabashuje kandi wowe unkurikira uri Tanzania, nagushuje wowe unkurikira uri mu bihugu byinshi bitandukanye, South Africa bariyo, Malawi bariyo. Nongeye gusuza kandi abadukurikira bari hanze ya Afurika mu bice byinshi bitandukanye, wowe unkurikira uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, unkurikira uri ku mugabane w'Uburayi, unkurikira uri mu Bwongereza, mu Bufaransa, unkurikira uri mu bihugu nk'Ububiligi ndetse n'Ubudage, unkurikira uri mu bice byinshi bitandukanye no muri Aziya bariyo, buriya mu Bushinwa baba bariyo. Twikomereze cyane uburyo bw'ubukatsi cyane. Ngira ngo mu kanya gato niwe twarebanaga amakuru y'amasasu menshi yarayavuze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Urambwira uti birashoboka kuba iki kibuga cy'indege Red Tabara ishobora kuza kuba iri kontrole nacyo isaha ku isaha, kuko niyo irimo iragerageza kukirasaho. Ariko kandi urongera urambwira uti mu bice bya za Kibitoki abasirikare bari kongerwa ari benshi, barimo baritegura kwinjira mu mujyi wa Uvira. Urambwira uti hari abarundi bafite amapeti akomakomeye bamaze iminsi bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ntabwo ndi butinde kuko urabizi dufite umuvandimwe tuba tugiye kwakira, ahubwo twirukanse cyane. Mbwira ese kugeza maginga ya ikibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport, aya masasu menshi ari kuvuga, ese Red Tabara yaba ishaka kuza kugikontora nk'uko turimo turagenda tubyakira? Ikibuga cy'indege cya Bujumbura twagiye twumva amakuru guhera ku munsi w'ejo mu masaha nijoro, twumva yuko ngo hagiye humvikana urusaku rw'amasasu. Ahangaha bikavuga yuko igihugu cy'u Burundi bishobora kuba no gukorwa mu mayeri akomeye cyane y'abayobozi ba kino gihugu, cyane cyane abadede bari kuvuga bati mu gihe twaba turi kugaragariza abaturage yuko mu gihugu harimo imyivumbagatanyo, bya bibazo dufite by'ubukene, bya bibazo dufite by'inzara, ibibazo by'ubushomeri n'ibindi bitandukanye, nibuza abaturage bashobora guceceka bavuga bati nyamara kandi wasanga leta yacu ihugiye mu gushakisha buryo ki izana umutekano. Ariko hakaba hari ikindi Moses, hakaba hari ikindi ndagira ngo nyine nkubite mbangura nge no ku ngingo warumbajije. Hakaba hari ikindi kiri kuvuga yuko iyi Red Tabara yamaze gushyika ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi Red Tabara ishobora kuba mu gihugu cy'u Burundi no gukorana n'igisirikare cya FDNB. Bikavugwa yuko rero ibyabaye mu masaha n'ijoro, nyuma yuko situwasiyo yabaye mbaya sana mu gihugu cy'u Burundi, ngira ngo wagiye wumva yuko hari abasirikare bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye, bari bagiye mu bihugu byinshi bitandukanye. Wumvishe yuko hari abasirikare boherejwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko aka kanya bakaba barimwe amafaranga bemerewe. Bikavuga yuko rero igisirikare cy'u Burundi hari bamwe mu basirikare bafite uruhare mu masasu yari yumvikanye mu masaha ya nijoro ndetse no mu masaha y'urukerera. Aba basirikare rero ngo bagize uruhare muri iyo operasiyo, bikavuga yuko ari abasirikare bamwe na bamwe muri bo
babandi bimwe uburenganzira bwabo ndetse n'agaciro kabo mu bijyanye n'iki, mu bijyanye no kwimwa amafaranga yabo mu butumwa bw'amahoro bagiyemo. Ariko buri urabizi yuko ngo n'amafaranga bari baremerewe mu butumwa bw'amahoro mu bihugu byinshi bitandukanye by'amari Central Africa, ndetse kandi n'abagiye mu bihugu byinshi bitandukanye nka Sudani, ngo ubu ngubu amafaranga batayahawe ahubwo bari guhabwa ibihano byo kuzenguruka igihugu n'amaguru kugira ngo baceceke. urumva nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Yes, ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bituruka mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza bagira muri CNDD-FDD ho bihagaze bite? Ishyaka rya CNDD-FDD rero aka kanya naryo harimo ikibazo, ariko nanone ikibazo kirashingira ku bijyanye n'ubundi n'icyitwa umutekano. Moses, uriya icyitwa umutekano iyo kitameze neza mu gihugu, inzego z'umutekano iyo harimo ukutumvikana, iyo hatarimo gudakorana neza, ikintu kiba gihari n'ubundi domene zose zo mu gihugu zihura n'ikibazo. Aha rero ku ishyaka rya CNDD-FDD harimo kuri uno mugoroba ndagomba gusobanura ibintu bibiri. Icya mbere ni intambara ishobora guhuza igisirikare cy'u Burundi kiri inyuma y'uyu mugabo yavuye muri Amerika w'umunyamurenge yitwa Munigantama, hariya mu bice bya Mikenke, bifuza ko bokwigarurira kandi ikibuga cy'indege cyo mu Minembwe. Kuba rero ingabo z'u Burundi zongeye kuhagota zigahana agasopo twigwaneho, iyo ni po ya mbere nagomba kuvugaho. Ariko ikindi cya kabiri nagomba kuvuga ku biganiro bishobora kuba hagati ya Ndayishimiye n'u Rwanda bigizwemwo uruhara n'Ubufaransa nk'uko Perezida Ndayishimiye yavyifuje, nk'uko ibinyamakuru bimwe bimwe biriko biravuga. Pwegira gatatu ndaza kuvuga ku bikorwa M23 FC twigwaneho bashobora gukomeza gukora bagamije kwagura ibice no kugondoza guverinoma ya Kinshasa kwemera ibiganiro, kubisinya no kubishira mu bikorwa. Duhereye rero kuri umurongo wa mbere, intambara cyane cyane irimwo abanyamurenge, hanyuma abantu benshi bagatangazwa no kubona Burundi bubifitemwo ishaka ryinshi ry'uko bokontora kiriya gice ca Minembwe na biriya bindi bice byose, cane cane Uvira, biriya bice byose umupaka w'u Burundi uhana na Kongo, cane cane muri Sud Kivu. Igitekerezo ca mbere ca Ndayishimiye nuko wewe kenshi mu bikorwa akora agenda yigereranya n'u Rwanda, akavuga ati rero ko u Rwanda rushigikiye AFC M23 bakaba bakontorora Nord Kivu. Ndagira ngo hari ibitekerezo bya Ndayishimiye byo kuvuga ati rero ko u Rwanda kontorora Nord Kivu, reka nanje mbe nogerageza uburyo no kontorora Sud Kivu. Ibyo ni ibitekerezo bya mbere ntushobora kuvuga biri mu mutwe wa Ndayishimiye, ariko na cane cane bya bitekerezo byiwe yangenga bitekerezo y'ihonyabwoko, ibintu by'urwanko rw'amoko, bavuga bati abanyamurenge muri Sud Kivu biroroshe uko bakwifatanya n'abatutsi bo mu Burundi, noneho bagashobora gutembagaza ubutegetsi bwiwe bwa Ndayishimiye. Rero ibyo biri mu bintu bituma Ndayishimiye agira umwete udasanzwe wo kurwana kuri Sud Kivu. Icya kabiri ni uko n'abanyamurenge nabo uko bitwara muri ino ntambara, amaherezo birashobora kuzobazanira ingorane nyinshi bikabashira mu kaga.
ni naco nagomba kugira ngo ndabakebure uku kwigabanya kw'abanyamurenge murabona aba ba Munigantama ndetse buriya n'impunzi nyinshi z'abanyamurenge ziri Burundi bari inyuma y'Umunigantama kandi hariho n'abandi bantu bari mu bihugu vya Amerika Nairobi no mu bindi bice by'isi abarya bita Kagara bashigikiye uwo Munigantama kandi Umunigantama nawe ahetswe n'Uburundi urumva rero bica bituma rakoze abanyamurenge bagwanira itumvikana neza mu gihe usanga bariko baragwana hagati yabo nubwo baba bafite ibindi bihugu byigombera inyungu muri Kongo bishobora kuja ku ruhande rumwe kuri twigwaneho canke rukaja ku ruhande rw'Akagara. Iki kibazo rero byakabaye byiza ko abanyamurenge babyicarira bakabiha umurongo mwiza utomoye sino ndabona ko bishobora kuba ikidobya mu mutekano w'aba bantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge mu gihe ubwabo hagati yabo bagwana kandi ikindi ca kabiri mbona naco nyene gishobora kuzana ibibazo ni ukuntu burya abanyamurenge batashimye kwinjira muri AFC M23 nivyo hariho abanyamurenge bari muri AFC M23 ariko ukabona yuko hari igice c'abanyamurenge bari muri twigwaneho bashinze icama cabo batemeye kumbure kuba munsi y'ubuyobozi bwa AFC M23 ngira ngo nibo bashinze kiya camwa cabo citwa MRN sinibuka izina ryayo ariko twigwaneho burya nayo ntabwo ni nk'igisirikare cigenga kitari hamwe na M23 nubwo bahuriye mu mutaka umwe wa AFC ariko ku buryo bwa komandema y'igisirikare murabona ko bari abatwigwaneho bafite umuyobozi wabo ngiravye yitwa Sematama rero ibyo byose bituma ubwoko bw'abanyamurenge bwankwa burondegwa buhigwa kubera uburyo bonyene bari organize bishobora kuzotuma ubu buryo politiki batari ini badashize hamwe ngo bagwanira koze yabo bayumvikanishe neza bishobora gutuma baba victime y'uburyo batitunganije neza mu gufatikanya n'abanyekongo bose bagwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi aho rero abanyamurenge boreba cane cane narigeze kumva uriya General Sematama asa naho atabona neza abanyamurenge boba baja kugira training muri M23 ahubwo akabona yuko nyine abanyamurenge ubwabo bagenda kugirira training muri biriya bice bya Minembwe ntabwo ari bibi ariko kuba bokuraho ico gihome ako kantu katameze neza hagati ya M23 na twigwaneho bakagira igisirikare kimwe gifite komande mimwe kuko sinzi yuko twigwaneho yoba imaze kugira ubushobozi bwo kuba yohangana n'igisirikare cy'u Burundi na FARDC n'iriya migwi yose ya mayimayi mu gihe bashobora kuyitera kandi ubona neza yuko ryatwigwana itari bien intégré muri AFC M23 kuko tubona AFC M23 yo imaze kugira imbaraga ikindi ca kabiri mbonamwo kidatomoye n'ukuntu bamwe mu banyamurenge batishimira ubutegetsi bw'u Rwanda kandi bakabivuga ugaca usanga bifadikanya na leta ya Kongo mu kwagiriza ibintu bitari bimwe leta y'u Rwanda ibyo navyo nyene n'akantu k'akadovya kare muri uriya murongo w'umugwi w'abanyamurenge mbona ko bishobora muri kazoza canke muri intambara bishobora kubagirira ko ingaruka itari nziza yenda bamwe bakabatererana
ugaca usanga basigaye bigwanaho nk'uko bitwa nyene. Ibyo rero bizosaba yuko bagira imbaraga nyinshi, bagira ibigwanishwa byinshi, bagira imbaraga zidasanzwe, ubwirinzi, ingamba z'ubwirinzi, ibikoresho bitari bimwe, kugira ngo bashobore kwerekana yuko by'ukuri twigwaneho ifite igihagararo cyo kurwanya ingabo z'u Burundi ikazitsinda, ikagwanya na iriya migwi yose y'abamayimayi za FDLR, kuko abanyamurenge buriya mu Minembwe ntibazoshobora kugira amahoro mu gihe Uvira, iya bice bya Baraka, bya Karemi, n'ibindi bice bidakontororwa nabo totalema, ndetse kiriya kibaya cyose kiza kugera muri za Katanga bategerezwa kugikontorora, kuko n'ubundi ingabo zishobora gukomeza zica mu kiyaga zikaza zikabahungabanya. Rero aho hantu niho nagomba gusobanura nkebura abantu batwigwaneho, cyane cyane yuko bashishikara gukomeza ubumwe n'ibihugu nk'u Rwanda, Uganda, AFCM 23, kuko ibyo niyo migwi izo ngabo zikomeye tubona zishobora gukingira ibibi bishobora kuza kuri buriya bwoko bw'abanyamurenge. Ikindi naco nimba aho biganiro hagati yabo n'aba bitwa Kagara, bakaraba ukuntu bashira hamwe, kuko ico bahuriye ko ntabwo bagomba gutangura kugwanira ibintu by'inyungu bashobora guhabwa na Kinshasa, canke ibintu by'inyungu bashobora kubona muri AFCM 23 mu gihe haba ibiganiro na Kinshasa. Kandi ikibazo nyamukuru kihari ni urwanko rufatiye ku bwoko barimo. Ikindi cya kabiri no kumenya yuko burya mu banyamurenge harimwo abantu bava Burundi, bava mu misozi y'u Burundi aho bita mu Mugamba za Jenda, bagiyeyo kera nyine imipaka itaracibwa. Kubwiye mu mirara y'abanyamurenge uzosangamwo harimwo imirara y'abarundi. Rero ibyo byose birashobora gutera ubwoba Nkurunziza yuko abo bantu bashobora kwifatikanya yenda n'abatutsi bo mu Burundi bagatembagaza intwaro ya CNDD-FDD, kuko cyane cyane ndiko navuga abantu bitwaza iby'amoko. Burya CNDD-FDD urwanko yanka u Rwanda nuko yiyumvira yuko mu Burundi hashobora gushingwa kandi leta ihurikiyemwo abatutsi benshi nk'uko byahoze kera. Kandi harimwo abarundi bavyifuza, babigomba yuko kumbure kuriya abatutsi bari domina mu ntwaro zabaye kuva kuri independence, bokongera bagashikira ubutegetsi. Ibyo rero biratera ubwoba abantu muri CNDD-FDD ndetse n'abandi bo mu mugwi abo nyene biyitira abahutu bo mu Burundi. Ico gituma burya tuvuga ngo intambara yo muri aka karere iri complexe, ariko kandi dukunda gutanga ibitekerezo ko izo politike, ideology zijanye n'ivy'amoko n'ubwoko bwoganza ubundi bwotegeka ubundi, ibyo bitekerezo bikwiye kugwanywa rwose bikarandurwa. Abarundi bakumva ko ari abarundi, abanyarwanda bakumva ko ari abanyarwanda, abakongo bakumva ko ari abakongo bose. Ibyo bintu by'amoko bikarandurwa, kuko n'ibintu ataco bimaze, bituma ibihugu bikomeza kuba mu ntambara zitagira akamaro. Kuko ngo nkunda kubivuga, burya ibyo tukwiye kugwanira nibijanye n'inyungu z'abaturage bose, byankenerwa abantu bose bo mu moko yose, mu ndimi zose baba bahuriye kuba bifuza buri munsi. Arivyo tuba twifuza kuri programme canke agenda z'imigambwe ibihiganirwa ubutegetsi, kuko
iyo hateye inzara ntifata ubwoko bumwe, iyo hateye ingwara ntifata ubwoko bumwe, iyo habuze amashure hakabura umutekano, amoko yose arahungabana kandi akabura. Ico gituma dukwiye guhurikira cane cane mu bintu biduhuza kurusha ibintu bitagira umumaro bidutandukanye. Rero ico nico nagomba kuvuga ku kibazo twigwaneho ishobora kugira. Nico gituma ndetse buriya leta y'u Burundi, FARDC n'iriya migwi yose yumvira yuko kumbure twigwaneho yaba ifite intege nke, kubera ubwa mbere kwigaburamwo kabiri n'ukuntu itari integre ya 100% kumbure ngo ibe yarinjiye mu mutaka no mu gisirikare ca M23. Ivyo rero ni ikintu ubona yuko gishobora guhungabanya umutekano wo mu Minembwe na biriya bice bibamwo abanyamurenge, noneho bigasaba yuko ahantu cane cane abo muri twigwaneho habera amaso, bagakomeza ubumwe n'imigwi yose yifuza yuko ishigikiye revolution, yifuza yuko muri Kongo ubutegetsi bwohinduka. Kandi ikindi rega namye numva Colonel Kakufe avuga ababaye, avuga ati kubera iki baraduhura iki, baratuziza iki. Regaye mu gihe bemeye gufata ibigwanishwa bakemera gufata inkoho, bakavuga yuko bifuza gukura ubutegetsi bwa leta ya Kongo, kandi Uburundi nabwo bukaba ari nk'umukozi wa leta ya Kongo, rero ntibotangazwa nuko ivyo bitero canke urwo rwango rushobora kuba bako. Nico gituma ndababwira yuko bakwiye kongera inguvu no guhangana n'abo banse baba hanze, nta mbabazi babafitiye, nta kigongwe babafitiye n'amakungu. Erega buriya nubwo batakira amakungu y'amajenoside yamye aba mu bihugu bitari bimwe, kandi amakungu ahari, ubanza wogira ngo ayo makungu hari ivyo bungukiramwo muri izo ntambara zihitana abantu benshi. Ico gituma ubona ahubwo kenshi badahaguruka ngo bagwanye ivyo bikuba bigwanya ku munwa, ariko bakaza kuvuga amajambo abantu bamaze guhona. Rero ba muri twiganeho nta muntu azoza kubagwanirira, nta muntu azobaha iteka, nibo baziha iteka nyene mu gufata ibice byose biriya bibabangamiye, kuva Uvira uriya mupaka wose watanganyika kugera za Karemi, bakahakontorora. Bitabaye ivyo bazokwama mu ntambara no mu kubura. Nico gituma nariko ndabakebura muri ubwo buryo. Hanyuma ngarutse ku biganiro, Ndayishimiye asaba, erega u Rwanda nimba rugomba kuganira na Ndayishimiye, narigeze kubivuga muri kiganiro kimwe, ndavuga ati rega burya Ndayishimiye na FDLR canke ziriya za P5 ntaho bataniye. Burya rero n'u Rwanda kwemera kuganira na Ndayishimiye nico kimwe no kwemera kuganira n'iriya migwi ya P5, kuko ndazi Ndayishimiye naza kubera bariya bose bari muri P5 za FDLR zande ari wabahetse mu mugongo, nta bindi vyifuzo azozana ku meza bo kwicarana hamwe na leta y'u Rwanda. Azozana ivyo vyifuzo nyene vya P5 vya FDLR n'abariya bose bafite ibitekerezo vy'ihunyabwo. Sinzi rero ivyo biganiro ico vyoshikaho naho vyoja, mu gihe narirya u Rwanda kuganira na FDLR ari umurongo utukura. Rero niyumvira ko ari icifuzo kimwe mu bihugu cane cane Abafaransa kuva kera bari bafite ibitekerezo. Murazi ko aribo bamye bashikira izo za FDLR, bamye bafite uko basunika mu nama za UN bifuza yuko u Rwanda kwemera kwicarana n'iriya migwi ya FDLR, imigwi ya P5. Ivyo rero nimba Ndayishimiye yahisemwo Ubufaransa, nuko
azi yuko Ubufaransa bwahetse abo bajenosideri bukaba bukibahishije bukaba bukibagwanirira bukaba bukibashigikira cyane cyane nk'Ububirigi murabona ko bwarenze buza ku rubuga mu Burundi mu bice bitarimwe byo muri Kongo gushigikira izo ngabo za FDLR. Rero ibyo bitekerezo bishobora kuva mu Bubirigi mu Bufaransa. Noneho Ndayishimiye akaba nk'umuntu aserukiye iyo migwi yose y'abajenosideri yahawe icyicaro mu ntuze mu Burundi. Naho ibyo kuvuga ngo yotere u Rwanda aciye mu Kirundo, nibaza ko babigerageje kuko ziriya ngabo za FLN cagiye zitera zari zivuye mu Burundi kandi birumvikana ko zari zishigikiwe n'u Burundi. Rero ibyo kurasa i Kigali bo barabigerageje. Sinzi akantu gashasha Ndayishimiye yo afite yiyumvira yuko kamushoboza kuba yofata canke agatembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero ivyo biganiro sinzi ko vyoshoboka, vyo nakunda na kare n'ibindi biganiro murazi ko byanze byaye byo guhanahana abarundi bajya ba Godefroid niyo bari bakubise kudeta bagerageje kubita kudeta i Burundi. Mu gihe Ndayishimiye bamubaje ati none nawe zana abajenosidere bose bakozeho nyabwoko mu Rwanda umenga bamukoze mu gisebe. Ntiyumve yuko ibyo nabyo akwiye kubibazwa. Rero niyumvira yuko simbizi ibyo biganiro iyo byo wabija niyo biva mu gihe buri yerega Cisekedi na Ndayishimiye ugira baravukana ni ibintu byo gusamaza by'uburyarya. Ariko niyumvira yuko ibiganiro atacu bishobora gushika kwa ahubwo abafite ubushobozi babangamiwe n'intwaro ya Bujumbura bazokemura ico kibazo hanyuma ico kibazo kirengane habe ubutegetsi Burundi bushobora kuba bwumvikana n'u Rwanda na AFC M23 twigwaneho n'ibindi bihugu byose kugira ngo akarere gashobore kuba mu mahoro. Nivyo rero nagomba gusa no kwegeranya hanyuma ndangiriza kuri iki kibazo ca burya ntabwo AFC M23 twigwana bagomba guhagarika intambara mu gihe batarakontorora Nord Kivu na Sud Kivu kuko harimo abaturage babangamiwe n'ibitekerezo bya genocide. Ibyo bitekerezo bikaba bikorera muri zo ntara zibiri. Niyumvira rero mu gihe bobanza bakagombora Sud Kivu yose kugera hariya za Karemi, Nord Kivu yose za Warikare zaye bakagombora hose. Noneho rero muri biriya bindi bice bibamwe ayandi moko atacabangamiye ko kumbure adafite ibitekerezo bya genocide, noneho bagashobora kwicara bagafata igihe bakitunda bakaganira na leta ya Kongo. Ariko mu gihe ibice birimwo izo ngewa zihigwa zigomba kumaririzwa gutsembwa ziri mu mutekano, niyumvira rero yuko batagize neza guhagarikira gusa Goma na Uvira na Bukavu, ahubwo bagomba kubanza gukombora izo ntara zibiri kubera harimo ababangamiwe. Rega burya mu bya politike abantu barashobora kwitwaza ibyo bintu by'amoko, ariko wacu usanga harimo no gushakisha inyungu z'ubutegetsi, kuko udashobora kunsigurira uburyo munigana hama yoza kugwanya bene wabo b'abanyamurenge bajya bo muri Makagara boza kugwanya bene wabo. Ni inyungu buriya baba bitwaje barondera, ariko batitaye ku ngaruka zishobora gushikira mu bwoko bwabo. Nivyo nagomba kuvuga. Mugira ibihe byiza.